umunsi umwe Yesu yariko aragenda abona abigisha bagenda bamufa ko pole ariko iruhande yiwe wari witwa Petero aramubaza ati baraba abandi bose bamaze kugenda araba Petero ati mbega vraiment wewe Petero nabo bantu bose muri kumwe benamwe murashaka kwigira hewe Petero acararaba avuga n'amajambo ati je sinzapfa huriyo no twakuva ko tukajahe kwari gufisa amajambo y'ubuzima y'ubugingo mbesha kabo Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Iyo mana irahari iravuga irakora kandi nyene yitwa ndiho tubaramutse muri imana twanekaze mwebwe mwese muri ko dukurikirana kuri Tarsis Hope Ministry TV nk'ibisanzwe kine gice ca 73 tugaruza turi kumwe na gwagwaruka rero muziko gwambara banezereza mu gutamba mu guhimbaza mu gutazira twafite indirimbo zige zitandukanye muravyibuka neza ubushitse muri kumwe na Metresse Kaboro agaruka avuga ngo Imana iratanga abagore ngo mukumba kakarago ngo iki niki turaharira icuya kirabira ariko Imana iragubwira yeze ndaguhaye no gacugira yeforo kagenda ugashira ku icemezo garuka wari ukarondera ngo yaciye amango ngo ncangena ndamuta irahirahira imumpe zotaha ndamutaha Reka turamutse abaturi kumwe dure kuri Kaboro. Kabo, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Mwaramutse neza. Umeze neza? Ndashima Imana. Muri sho uheruka gukoresha hano icakugoye n'igiki? Icyangoye? Hanakim? Ntacyo mbona. Igihe baba ngo Imana iratanga ngo abagore ngo kubura gongo ibiki. Ibibazo gusa nyene harageze igihe birancanga. Mugabo umusodi yari ku rugamba ntati nkoho. Abandanya apumpagura nyene kugeza ku kanyu kugeza rusase amuga ntaco abasoda mwobawe nuko rero ariko kandi ku rundi ruhande wewe baragusagirije abantu ngo baja ngo gukorera Imana bakanza gukwaka amafaranga ariko tuvugana kuri imbere yuko twakira abandi none nk'ubu tubonye je ndagwaje umuntu kandi araremvye kandi umukozi w'Imana gwiraze kunsengera burya ntimubabone bashimuje ngo baratunze ngo afise inoti arashobora kuba atavise nayikinga anakubwira ati vraiment ngomba kuza kugira ngo nje gutabara ubutabazi none iri ha taxi ndabeko no simba none abavuze nabikwere oya hari habashiramo n'ingeso kandi baba bayafise ubizi gute ko baba bayafise ko haratavuga ndabizi gute je nahamagaye umuntu aze kusengerera umugwayi nzika yafise afise n'imodoka ngo nindamuhaye igiti usanga igitoro cari cyahe eska bari kakorera Imana cyangwa bari karondera usanga gatoro kari kamuheranye oya sha so murondere muvugane nuko papa parfait nazo tukuramutse nawe oya yo mudu siyo vraiment ntihuye n'ukunda kwakiriye uranguwishije murakoze cyane kunyakira même donc vraiment avec doro monstre sur avec doro pour normalement wenda kwakirana umunezero ushuze waje nyese Imana kane cyane oya ndetse njinyika kuko Imana yarakunkumura mwako none nta kibazo na kimwe ashaka kwitera iyo kunkumira vyerekana nyene nkaco yarakunkumira mishuri tankariya irazira iri mu kakamariza vuba cyane nuko twakire Maîtresse Nyanzobe umwana wo muravyo menga yoga mata bonjour bonsoir bon après-midi muri Tanzania kwe nejwe giwe riratsimvye kugira uryumva turinginga tukinginga mukayigirira ukugusa tukwingengesha abakumva bakumvisha ndaye mwabwake ntiwumva rire nako kajayo nuko reka kurundi ruhande tu nanje jenza nari yakiriye sinirwa ndi yakira ukundi nakire bebe rinazo tukuramutsa ya mani ma uya mavuga ngo ibintu ngo umunsi wose uvize ubwiza bwabo amaduhindure no munsi aturamugije ngo ya mani abakobwa ubona neza ko bareha ku kiriho no ku gihagararo no ku cicaro frema ku kiriyo ku kireho ntutubeshere tukwakire nawe Sariniyazo ramutse abaje kudukurikirana no mu baramukije mwese mudukurikirana
hanyuma nuko nyene cyavuze wa muntu aravuga nuko nyene nuko rero tubandanye nino ndirimbo yari indirimbo yo kubakirirako ariko twinjirane nino ndirimbo ivuga Safi ntitwavuze yari kweli mwamurenganije none yavuze ngo iki aragwajije muvyeyi we yo muvyeyi wa Safi tumubwire ngo misuhuko na Safi haramugwaje tuti pole sana Safi pole sana mama mwambie pole na Mungu atamponya misuhuko kwa Kirundi nuko ariko kandi ko bibiri vango tunezeranwe n'abanezerewe katunezeranwe n'abanezerewe kandi tubabarane na Safi agwaje umuvyeyi wiwe ariko tuvuge ngo mwijuru hari Imana hejuru y'abami n'abatware hari Imana ikomeye ishobora gukiza umuvyeyi wiwe ari n'umuvyeyi wacu twagiye amagare n'amafarashe abandi biringira ibigirwamana ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose bamwe biringira amagare n'amafarashi abandi biringira ibigirwamana byabo ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose bamwe biringira amagare n'amafarashi abandi biringira ibigirwamana byabo ariko twebwe Imana twiringiye iri hejuru ya byose hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abami Imana bambarayika hariho Imana ikomeye hejuru y'abami ndetse n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru y'Imana bambarayika hariho Imana ikomeye ari hejuru y'abahanuzi umwami imfura zo icyaremwe byose kitaremwe n'ibiganza bye ari hejuru y'abahanuzi umwami imfura zo itaremwe byose na ntacyo kitaremwe nuko rero mbwira tugiye he cincinca wanje nuko tuvariye muri gentiri bivango hejuru y'abami n'abatware hejuru y'abakomeye hejuru nyene n'abamarayika tumva ko ari Imana ikomeye tukamanza tukabakwita ibirungo none umve
urumvi nkiriho nkifise ubugingo mvuga ineza yagize gute reka tubanye niyo turimo zo muhimbaza ni kubandika na kubandua bafite indirimbo nziza nyinshi zimeze neza nakuruka ni kubandika na kubandua turagiye ngo sinzava uri kuko ari umamahoro mvi
umunsi umwe Yesu yariko aragenda abona abigisha bagenda bamupfa ko pole ariko iruhande yiwe wari witwa Petero aramubaza ati baraba abandi bose bamaze kugenda araba Petero ati mbega vraiment wewe Petero nabo bantu bose muri kumwe be namwe murashaka kwigira hewe Petero acararaba avuga n'amajambo ati je sinzapfa huriyo no twakuva ko tukajahe kwari gufisa amajambo y'ubuzima y'ubugingo mbesha kabu ariko vraiment none wewe umuvuye ko tuca tubwire vraiment nukubara umuntu avuga ati je naramukurikiye mbwa nta kintu ndaronka je numva no mupfa ko nkigira uwo muntu umutera intege vraiment agende canke ntagende icyo ndakunda kubivuga ku bantu bugwaruka akenshi nk'abakobwa turakunda kwigura abahungu ugasanga umuntu araguye kubera umuhungu cyangwa umuntu araguye kubera umukobwa kubera ibiki ariko umenye yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizeye umwana w'umuntu aravuma urashobora guha ikibanza kinini rwose umuhungu mukundanye muri wewe mu mutima wawe ugasanga wa mwanya wahorutseho kubyuka gusenga ntukibyuka gusenga ariko uguma kuri message na shiri wawe umubuze na gato yumva umutima ugize wumva umutima unyagaye ariko ikintu nobahanura nibyo gukunda si bibi kunda sheri wawe umuha umwanya wiwe ariko n'Imana yawe uyiha umwanya wiwe kubera ko urashobora kumwizera ukamwimariramwo ariko bwaca akaguhemukira kona akazi korose ukaca usigarana igikomere kinini gose muri wewe ukaca usubira kuza kurondera Imana rero ntukaje kuza kurondera Imana kubera ivyo bihurimwo kubera wizeye umuntu akaguhemukira ahubwo kunda na sheri wawe n'Imana yawe uyikunda tubaze tuti oyavuze ngo sinzava uri umuntu yifuza kuva ku Mana wo mubwira iki umuntu yifuza kuva ku Mana ico no mubwira nahagarikiraho nyene kubera ko atamana nta buzima iyo udafise Imana muri wowe nta buzima upfurose nokuri urakoze cyane papa Parofeti nazo we nawe uvuga iki umuntu agomba kuva ku Mana Genevieve aratubwiye ibintu by'abahungu bigura abakobwa bakigura abahungu bakava ku Mana ngo ikibanza yakinsavye ngo ntakimuhaye ngo arapfa uvuga iki nawe mu bisanzwe ngambara ikibanza nyine abantu nawo urababwira ubutumwa ngo Mana nuyiveko si bose bagutahura utugomba niyigiye kuko ngaha hanze hari abana batazi kuba bari cyarico batazi inzara icarico babona bajya baryama rero abonye babwiye ngo Imana ngo kuva ku Mana ngo biki ibyo bo babona binywera icyayi mu gitondo saa sita bakirira mwijoro konyene umva ibyo ntubabaza ngo Imana biki babona babayeho nibatahura ngo babaye kubw'Imana eshi nabyo bazi mugabo umwana gukubitwa n'inzara kabiri ndibuka ro papa uwo mwana yaguma mubaza none papa ngo none inzara ni iki inzara umva kube nta byazi amenyera nk'ibyayi n'ibiki mugabo papa wiwe amwima njya mu gitondo aramubwira ati pa micyayi yamuha gushika saa sita umwana atangura kwinyobyonyora biramunanira guhaguruka acambwira rega mwana yanzara niyo rero amaze kubona ko babazi acavuga kumba inzarira babazi ujya mikate yata muri pubera zarayiha abana barengana rero bivuga ngo hari nawe uravuga ngo gira ukubwiruko ya Imana itaraza mu mutima wawe kwitahuza ati jewe ndiki Imana yonyene niyo nuko n'ubutumwa bwirwa buravuga muga ntibumva abagabo nuko merci Parofeti nazo uvuga ati veremizo byo guca guti byo gufungura hari abantu bashonje Imana izo hanze bakubita akanywa kinzara mu byumve niho muzobona kuza muraha abandi oya vraiment bahemuta banje kumva ukuntu inzara igira neza no Arine nazo nawe shimira abadukurikiranye kugira aje dutera dusohotera uko kibazo ariko ndabaza numva bagitangiye inyisho wecu shima kandi usohotera usezere ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe hama ndabasezeye Uwiteka Imana bane namwe Amina nuko berizinazo yowe basho urutama kabumbitse icyo ni ikimenyetso ndanganzara tugushimire shaka wabanye natwe muri show no munsi uce usezera badukurikiranye ndabashimiye cyane uti turagize iki
turabashimiye cyane byimva mutima yego nimva mufuko yego na cyane nimva mutwe zose ambo tura abakunzi bacu badarengeshanya cyane kudukurikirana ndibaza mwabibonye akabirya kaguma kaza tuguma tuyobora mu mwami tuguma tuzana news new vibes biguma biza byisubiriza nimwibagire kugira bya bintu nama nababwiye subscribe like comment na share turabikeneye mwibuke kubitako muri bwa bumwe nyene mwako tukunkumurane kera mwaraheze asante sana Sara ngaho nawe shima usezere abadukurikiranye aburihereje ndabasezeye mubandanye mudukurikirana kandi boni maîtresse mwibuke gushira ko akaboro bye bye asante sana izina ryawe shari riko riraza mu minsi tuzoba turifise kubenshi barayarose bakaboro ba Mrs Madase ba Mrs Nyanzobe ari ba Mr We ari ba Gakunkumuzi hari ba gusabira cari mu mwihwezo biracari mu mwiherero hari ba Mbambura nibwo batashoboye gushikana tubabwire tuti misuko na pole sana yari prote turakingiwe rahagarariye esho y'uno munsi soze sure duhure mu ndibiganiro mwabonye ko ari ahijya hari maîtresse Kaboro na Parfait abo nibo bagize ico bavuga ku bijanye na sinzopfa aho uri abanye nabo baca babasezera namureka tubipfurize ibihe vyiza ijoro ryiza igitondo ciza cyo mutaga mwiza naho bukeye cenga no gutaha bye Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen